Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze makino iganiro cacu aho no musi tuje kuyagana cyane kubiriko birabera muri Rugezi. Mu misi heze twari twabwiye ukungene iyi wazarendo ya rashe ibirindiro vya M23 mbere M23 irahunga iratiromuka, ariko no musi turi kumva hongeye kuba imigwani idasanzwe hanyene muri Rugezi. Bituraje tubibashikirize makino igano ndazi yo kumusanguzi yamaze kubitegura mu buryo bwiramvuye. Sinje kubarambya cyangwa ndababwire vyinshi, murabizi ko ntabandi umwe by the way tukumwe muri studio 5 ndazi aza kubabwira vyinshi. Ariko imbere ko ndamuha akazi na karibu, reka manze shimye cyane we muntu dukurikirana, yaba bari mu Burundi, muri Afrika muri rusangi, Europe, Asia. Ndabizi mwese ko muri mu mpande nyinshi zigizisi, umwe wese hari yumve yuko tumuna mukije cyane. Rero murabizi simba ndume bwana musanguzi ari ku ruhande rwanje, reka nango ndamuramutsa muhikaze mwakino igana bwana musanguzi. Nizere yuko umunsi uri kuragenda neza. Amahoro cyane bwana journaliste, urakoze kuba wandamukije nanje ndakuramukije. Yego, kandi ndabona kumeze neza cyane gose. Sinirwa ndakubaza ingene merewe kuko ndabibona akuzuye ni kamuriko. Yego, reka nce ndamutsa n'abadukurikirana aho baba bari hose. Yego, uri abari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari muri Kongo, abari mu Rwanda, za Tanzania na Kenya hose, bari za Malawi, n'abari ku mugabane wa Burayi na Amerika bose ndabaramukije. Ndabaha nikaze muri kino kiyago cacu c'uyu munsi w'igenekerezo rya 19 mu kwezi no kwa gatanu. Aka kantu wibagiye kukavuga, wibagiye kukavuga kandi abantu baguma bakadusaba. Ariko turakunda kukandika kuri caption. Turakandika mugabo batubwira bati hari igihe twe ikiganiro tutakirabira kuri YouTube bakiturungikira. Ugasanga rero tuko turi ikiganiro cy'ibintu byabaye mu mwaka wahera kumbe. Rero ni byiza yuko kano kantu tuza turakitwararika. Nkuko wabivuze bwana journaliste, reka twinjire neza amudo nido cy'ikiganiro cacu. Ku munsi wejo hari kwigenekezo ya 18 kwezi kwa gatanu, twarerekanye ingene imigwano yari ikomeye muri Kivu y'amajepfo ndetse na Kivu y'amajaruguru, aho byabonekanye ko aba wazarendo hari ibindi bintu biriko bibatera inguvu zo kurwana. Bafise impwe mushasha, hari izindi nguvu umuntu atarabamenyereye ko. Ni kintu rero byanteye kurondera izi nguvu aba wazarendo zituma bashobora kwambura iyi M23 uduce turenga 4 ku munsi. Izi nguvu bazikuye hehe? Bona journaliste, nibaza ko ubu President Tshisekedi yavuye mu itiro yaramazemwe iminsi, kuko ndafise amakuru anyemeza ko yahaye ibigwanisho aba wazarendo. Amaze kubona ko iyi FRDC itamugamburukira, ifise ibindi bintu iri kirakora, yahisemwo kongereza inguvu aba wazarendo kugira ngo bamufashe urugamba asanzwe arimwo rwo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda acinjiye muri Kongo gifise statut ya M23. Ibi rero ni ibintu biriko biragaragara ahantu henshi, ahantu uvuga muri za Mwenga, cyane cyane muri za Katogota, tuje muri nord za Bambo, cyangwa dufate territoire ya Rucuro yose. Babona ko aba wazarendo ibintu kabisa barimwo ari ibintu tutari tubamenyereye ko. Rero nkuko wakivuze, reka tuje ku migwano itoroshe yazinduriye hano muri Rugezi. Haraguye abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, mbere novuga ko baza bariko barasumba abaguye muri Kaziba. Cyo birashoboka? Yes. Ariko Kaziba habereye imigwano myinshi agwa n'abasirikare benshi. Kaziba twabimenya cyane kuko ni hafi ya plaine. Urumva amaramforo yava aha muri za Uvira zande byarabaho macabre. Mugabo Rugezi ni hejuru, ntabwo ari hafi. Mugabo no kumenyesha ko kuva aho aba wazarendo bugururiye intambara
nta musi numwe hatigeze habera imigwano urazi yuko na wa mu reka ndamwita umufo profete w'umunyamurenge urazi ko ariho yaguye mu rugezi kandi urupfu rwe ntigwigeze rumenyekana rwabaye akameze n'ingoma ujya yaguye ku rugamba bari bagiye kuramforsa mu gihe bari basanzwe bari ku birindiro bari bagabanutse rero iyi mugezi n'agace kagoye cyane gose mugabo kandi gahambaye kuri ino migwi ibiri hanganye ndavuga wazarendo hamwe na M23 cyangwa se katuvuge twigwaneho kuko twigwaneho niyo yiganjije cyane hajya hejuru muri ho plateau yes so aba wazarendo rero uyu munsi igenekerezo ya 19 batanguye imigwano ikomeye cyane hajya muri mugezi mu byukuri yari imigwano itari yoroshe nkuko amakuru tuyakesha abantu bari muri tujya duce bivugwa ko ngo bacumva intambara itangura ntibigeze bibaza ko bari wazarendo ikoze attack bari bazi ngo bari FDNB itanguye intambara mugabo baje gusanga ngo ni wazarendo 100% iri mu yindi shusho kabisa amakuru mfise ntiyigeze yerekana ko FDNB byoba yagiye no kwapuya aba wazarendo avuga ko ari aba wazarendo batanguye intambara ku birindiro bya M23 usibye ko aho bari bafise ibyicaro bikomeye cyane aba wazarendo barashoboye ko habambura mu ndwi iheze ubu rero bagavye ibitero ku bindi birindiro vyizinyeshamba zatwigwaneho ziri kumwe na Red Tabara hamwe na M23 na RDF dushaka twishireko kuko bama bahekanye so aba wazarendo rero bagavye ibitero biremereye nkuko nabivuze amakuru dufise yo kwizera yatangajwe na M23 M23 yavuze yuko wazarendo yahatakarije ingabo zitandatu iyi ni M23 yabivuze aba wazarendo ntituramenya ivyabo ntibarashima kugira ico yavuze ko mugabo iyo umwansi wawe arenze atangaza ibintu nk'ibi kenshi haba harimwo ububeshi kenshi haba harimwo ububeshi reka turindire amasaha y'icume twaza kumva ivyo abawazarendo baza gushikiriza kubw'iyo operation yabaye so abawazarendo rero bona journaliste bariko bagaba ibitero cyane muri iyi territoire ya Fizi cyane gose ahantu uvuga mbere bona journaliste yuko abawazarendo barabangamiye cyane kano karere ka Rugezi barakagabye mu bitero by'agasakisaki mandi majambo ugiye kuraba intumbero ni yuko bakeneye ko iyi Rugezi bayigarurira yose ibice ijana kwijana nyene bwana musanguzi uvuze yuko iyi wazarendo ikeneye hasi hejuru iyi Rugezi mugabo bikaboneka yuko abo bihanganye nabo bahashaka cyane mbega bibaza ari kubera iki iyi M23 canke iyi coalition yabo yose iriki iraresista mu akarere bon aha cyo no kumenyesha bona journaliste dusubira inyuma gato warabonye ingabo za M23 na RDF zaguye muri Kaziba ku buryo hageze n'igihe bazana indege ijiva mu gihugu cy'u Rwanda helicopter ije kurerura ibiziga by'abasirikare bo kugo hejuru bashoboye kugwa muri ijya Kaziba so Kaziba nuko ari point très stratégique ni ku masanganzira ni Rugezi rero bona journaliste nayo nyene iri ku masanganzira donc kuri M23 natwigwaneho iyi Rugezi eka mbere onashika no kuri wazarendo na gace kari très stratégique kuri M23 ubwa mbere na gace iyi M23 icisha ko amamunition donc ibigwanisho ibidugana kugira ngo bashobore kubihereza iyi itwigwaneho na Red Tabara basanzwe ariko barafashanya so ikindi kandi wamenya nuko iyi wazarendo yifuza gufata kano gace hasi hejuru kugira ngo izibire inzira ya Mwenga donc batafise kano gace ntibikunda ko bashobora kuzibira inzira ya Mwenga rero bakeneye kuzibira iyi nzira ya Mwenga so twabamenyesha kandi yuko iyi nzira niyo donc Mwenga na gace
abasirikare ba M23 bacamwo kugira ngo baje kwihuza n'uyu muhari twigwaneho hamwe na Red Tabara. Mu yandi majambo rero kuri MV nako kuri Wazalendo kutaba bafise kano gace umutekano w'igisagara ca Uvira ntabwo uba uri asire ibice byinshi kwijana. Niyo mpamvu rero uguma wumva barasa by'agasakisaki ku birindiro bya M23 cyangwa se twigwaneho na Red Tabara biri hano muri Rugezi ni kugira ngo bashobore gukupa liaison ihuza twigwaneho hamwe na M23. Wana musesanguzi nabuciriyemwo turangiza ikiganiro turi ku musozo w'ikiganiro kenshi waratwemereye yuko mu biganiro byose uratubwira ngene situation mu gisagara ca Uvira yifashe inzi ko ushobora kuducira ku mayangi. Nari ngomba mpuze gato iyi mwenga nako iyi Rugezi na Kaziba reka mbere yuko nja kuri Uvira ntangire ngira ico mvuze gatoya. Urabona ubwa mbere defense yaba Wazalendo kugira ngo iyi M23 nishure kuja kuduga muri za mwenga bikunde ko yihuza na twigwaneho defense yari muri Kaziba. Aho rero iyi M23 imaze kudeborda Kaziba ikayigira ko access nukuvuga ahandi hantu basigaranye ni hano muri Rugezi aba Wazalendo. Niyo mpamvu rero baguma barasa by'agasakisaki bakoresheje inguvu nyinshi kugira ngo ubuce bwose iyi M23 ifise muri Rugezi bayibwambure komsa ntihasubire kubaho liaison y'iyi M23 hamwe na twigwaneho ku buryo no kuvuga nimbe twigwaneho bayikubitire hejuru mu misozi hami nayo M23 na RDF bakubitanire hano hasi. Iyo niyo mpamvu imwe iriko iratuma M23 ikora ibishoboka byose iranforce twigwaneho iyi Rugezi ntibayibambure. Akaba na mpamvu nyene aba Wazalendo bariko baba renforcer n'ingabo z'u Burundi FDNB kugira ngo bomore iyi twigwaneho na Red Tabara muri Rugezi. Donc babakubite babaduza kugira ngo iyi Rugezi sigare yirebanga. Ahantu kumenyesha ko n'igitero cyakozwe hakoresheje indege zo mu bwoko bwa drone zimwe zitagira abapilote hamwe na Sukoyi kwari kugira ngo babaci intege gusumba kubera ko abava hejuru muri Fizi hejuru baje kuranforce hano muri Rugezi byaraborohera cyane. Mugabo ijya frappe y'indege yabaye yatumye baba aneanti inguvu zarabagabanukanye ku rugero rwo hejuru. Niyo mpamvu rero aha abawazalendo batarota basinzira. Aha rero nikindi kandi nuko baheruka kuronka ibigwanisho leta kare barakoma induru bavuga ko atabigwanisho bafise bategeze rero kwerekana yuko ibigwanisho baronse byabashikira ivyo barabironse kandi babisabye babikeneye bariko rero barerekana yuko babihawe byari bikenewe. Berekana umusaruro neza cyane. Reka rero bona journaliste nkuko arubimbagije cyo twinjira muri Uvira situation iri muri Uvira ni intact. Uvira iri normale. Nkoresha imvugo militaire bavuga ngo iri November. Uvira nta kidasanzwe gihari nta mishamirano ihari usibye ko ejo ku mugoroba hariho abawazalendo bararashe mugabo baciye bafatwa barabohwa kuko nabari ko banyanyasa abene gihugu baciye babohwa ubwo nyene situation ciswa kwa normal. Urumva ko bona journaliste Uvira nakantu kakavuyo gato kabaye ubwo nyene gaca kaba khezori cyane gose gaca kaba abantu bose niyo bahanze amaso muri make. Yes. Ego bwana musesanguzi tunangiza igane nkuko twabivuze ariko ndashaka ugende ubwira abakunzi ba B4+ igituma izi ngabo z'u Burundi FDNB ziriko zirashira inguvu cyane ngaha mu gisagara ca Uvira ni Wazalendo mu gihe muri Goma na Bukavu babita ba traite babite ko batariko baragwana. Wowe bivuga kwiki? Iki kibazo bona journaliste abantu bamaki tubajije kenshi
mu kutwereka yuko FDN biyo bidakomeye n'abo wazarendo yuko atanguvu baba bafise baravuga ko kuva za Minova Sake hose barashwe bariruka baza gufata defense muri Uvira. Bona journaliste iki kibazo kirahambaye mugabo ngoma nakubwira ikintu kimwe nibaza ko nabandi bantu benshi batazi cyane gose burya Uvira noshobora kuvuga ko mu buryo bwa gisirikare idatwarirwa muri Kongo ati gute rero Uvira mu buryo bwa gisirikare na gace kariko karatwarirwa mu Burundi mu buryo bwa gisirikare yes uti kubera iki urabona M23 yatanze ko ifata Uvira mu minsi 2 aho bafatiye igisagara ca Bukavu mugabo nimba uvyibuka neza amezi arenga 3-4 tuko turinjira mu kwezi kwa kane yes batanze gusa imisi 2 mugabo urabona yuko vyanse kandi ayo mezi 4 yose nta musi numwe bigeze urengana batarashe ndavuga M23 itaje kugerageza ngira yuko ishobora kwinjira muri Uvira bararashe muri Kaziba biranka baraca Kamanyora biranka baraca hejuru umusozi ya Uvira biranka bashaka kwigira amazombi ngo azukurukire muri Tanganyika biranka bigira imizimu ngo azukurukire mu gisagara ca Uvira byose biranka so kuba vyaranse suko M23 batari bayikeneye Uvira sivyo nta strategy nimwe batakoresheje ibi rero ibi nivyo izi strategy ziriko zirakora muri Uvira no kumenyesha ko ari nkazo ziriko zirakora Bujumbura so uribuka yuko dufate karo 2015 bayashitse ku rugero rw'aba proclama ko coup d'etat yabaye baraprograma baranabesha makungu yuko bafashe ikibuga c'indege bafashe n'amaradiyo mugabo uburyo iyi coup d'etat yaburijwemwo gushikana n'ubu abayiteguye ntibatahura uburyo ijya coup d'etat yaburijwemwo so niyo mpamvu rero ni Uvira ndiko ndavuga ko ikiratwarwa mu Burundi urashaka kutabitahura mugabo niko kuri Uvira twese turazi yuko iri control n'ingabo z'u Burundi zikora patrouille ijoro n'umurango kandi turazi yuko naba ba M23 na RDF bakeneye Uvira amakuru adasubirwamwo aremeza ko aba infiltre bamaze gupenetra muri Uvira ba RDF hariho benshi bamabishwe natwe hano twatanze amakuru yabigize kwicirwa rimwe ari 80 bagitangura kugira amajanja Uvira twatanze amakuru y'abandi bashaka kujana nabafashwe ni byinshi hariho nabandi bafashwe ku munsi wejo bashaka kuri 5 so bivuze ngo Uvira nukuvuga Uvira nka hamwe yoba tombe je ndemeza ko na Bujumbura izo ibaye tombe cyane gose ibi ndavyemeza nukuvuga amayeri yose M23 yokoresha kugira ngo ifate Uvira iyitombeshe umve ko ari nayo mayeri zokoresha ngo ifate Bujumbura donc na Bujumbura ibaye tombe niyo mpamvu rero ndabivuga nifitiye confidence ndanayifitiye n'ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira yuko Uvira idashobora kuba tombe kiretse ari ingabo z'u Burundi zonyene zitanze kubera yuko abarundi ntabwo ibintu byacu dukunze kubivugira hejuru hasa ari ibintu bya gisirikare byo namayobera kugira ngo uzomenye ikintu kiri mu gisirikare cy'u Burundi mon cher nubwo wanyu mwamuraguza sinibaza yuko wobimenya niyo mpamvu je iyo numva abantu bavuga yamuhe ngo igisirikare cy'u Burundi ngo ntigiteye imbere ngo aracakoresha ingo zaguzwe kuri micombero ngo nta technology bafise ndabumva nkitwengera kubera ko abarundi ntabwo tumeze nk'ibindi bihugu nimbe baguze na mitraille zimwe baca bashira mugane bari nimbe baguze imbugita baca baja ku ma social media utwaguze igwanisho gishasha ngiki bashika ku yindi nkoti ngiki twakiguze ikitabu cyo n'indege canke ibiki ku Burundi ivyo ntabyo ndigera numva nako kandi sindanibaza yuko bizonabaho ibi ni ibintu byo kuva kuri kubami igihe u Rwanda rwatera Burundi hariho amacumu
sinzi ngene babita abasirikare b'u Burundi bakoresheje mu kwivuna umwansi no kuvuga abaje abanyarwanda igihe batera u Burundi hariho amacumu abarundi bakoresheje abanyarwanda batari bazi yuko abarundi bafise byatumye bahamuka bagira ubwoba yes kuko nakera barara ibigwanisha umwamafise bamaze kubona ajya amacumu bari ku rugamba bavuze ati none turashize no mu byatumye batsindwa nico kirimo kuko hari ibigwanisho babonye ubwo nyene batari biteze n'abandi rero nibagenze make nibagende buhoro kuko ingabo z'u Burundi igisirikare cy'u Burundi biragoye kuzomenya amabanga yacu cyane gose biragoye kuzomenya ngo afise inko izi nizi dernièrement niwe numvise kubitangaza makuru bimwe bivugwa ngo hariho ngo indege zavotiwe kugurwa amadrone ngo ça faisait longtemps ngo mugabo ngo ntayo ngo turabona guruka hariho ababivuze saba civile basanzwe mugabo haci haboneka inyishu directement y'ahantu izo ndege zigeze gusiyona baravuga ati none amadrone aya naya yari kacungera ibi nibi ni bande bayazanye yavuye hehe so ivyo ni ibintu byakorekeye ku gataka ku Burundi mugabo n'abarundi ubwacu tutazi sivyo hari ibintu rero byo kumenyesha abo vyiga nabo bitega hariho n'ibindi bigomba kuguma ribanga bizwi nabo vyiga gusa kabisa bwana musambuzi reka ndagushimiye cyane tuyaza umwanya munini izere yuko abantu bashobora kudukukirana bashoboye gutahura byinshi yes reka ndagushimiye bwana journalist kuri kano kanya tuganiriye ko nubwo tuganira amasaha yitereye nizera ko tuza gusubira kandi gukora ibindi biganiro kuko muri no Kivu ndazi yuko abawazarendo baho naho nyene bagize igikorwa bakora kabisa nko muvyumvise nizere yuko wewe tubanyuma kino kiganiro tungana kubana mu kindi kiganiro kuko turacari neza na neza kumenya ngo urugamba karenda bifuriza kugira umugoroba mwiza bye bye